banje inyuma banze inyuma baca barancakira ari benshi bamaze kuncakira bamwe basunurira modoka indani abandi barakwega baca bagenda bangiza uku baca banjana muri Victoria kunyamburirayo Victoria ku mazi ku kiyaga icyanyijije nakijijwe na passport kuko baranyambuye n'umusipi barawukuramo n'ibirato nambaye barabitwara baramboha amaguru n'amaboko bagira banyice niho rero hariho kuko baraniga urukonda rukarekera aho urumva ko nayo ndazira inoti yanje ege no turayiziramuze hanyuma icyo gihe rero icyo gihe Imana abo bantu baraharira mu Giswahili ngo ivi ujama tumuue abandi ati jamaa kwa vile ni Murundi hatuna haja ya kumuua maka hawezi kutoa ripoti mahali popote amafaranga mbere je ndagenda kubwire aratera imbere iyo ayo mafaranga ayasavye agiye kuyakoresha icyo yasabiye gutera imbere biranyaruka wewe abahiye ahishije mba ariko bivuga mu Kirundi wewe urarosa umuntu aguha umutahe ahubwo ko aguhaye umutahe cukorana inguvu kugira ngo mbere wa mutahe aguhaye uzonatera imbere wongere namusubize no mutahe rero hariho nabandi dutangura kwisha nk'umwana wanje ntashobora gutanga uko natanguye nibyo rero tubwira abana umwana wanje ndamubwira ati we wa mwana we sinifuza kuzotangura uko je natanguye urabo banje kurimira abantu natanguye mu buzima bugoye rero ko Imana yadufashije ubwo buzima bugoye natanguriyemo nariko nagucira isemo rero ejo ndiko ndakwigisha ntitwiga kugira ngo tuzobe ba perezida cya kibanza ni kimwe ntitwiga kugira ngo tuzobe babura amatari turiga aha kwishuri turiko turiga ubumenyi ubwo bumenyi y'uburose utegerezwa kuzoca ubwo bumenyi nyene warose ku ntebe y'ishuri ubukoreshe wishakemo igisubizo na cyane ko ubugiye muri business ufise n'ubumenyi mu mutwe ikibazo kiri ngaho nyene ku ngorane ziba kugira ngo usange urudandazo uko wagwimviriye atari ko rugenda cyadufatira akarorero ku bana b'abadandaza abana bavuka ku badandaza kenshi turabibona base babo batakihari ugasanga ivyo bari bafise uwo muntu yarafise izina rikomeye abana biwe ntibabandanije nk'uko nyene ubwo rudandazo rwatangwa mbere ruranazimangana gusa kavuga ngo bajya abana ngo baraba umubosi yitwa naka mugabo bobo barasubiye inyuma mbere kubera iki abana b'abadandaza kenshi sinovuga ngo kenshi kuko nta biharuro nakoze mugabo usanga batateye imbere nk'uko umuvyeyi aba yari yarateye imbere rero ivyo 3,000 nari ngiye kurangura imwanza mu 2008 hari 2007 ngiye kurangura niho nagera mu hoteli ndavyuka yavunjisha amadolari baca baranteka imodoka ijya modoka ajya madefender bivuze madefender ajya yegururirwa inyuma baca banje inyuma banze inyuma baca barancakira ari benshi bamaze kuncakira bamwe basunurira modoka indani abandi barakwega baca bagenda bangiza uku baca banjana muri Victoria kunyamburirayo Victoria ku mazi ku kiyaga icyanyijije nakijijwe na passport kuko baranyambuye n'umusipi barawukuramo n'ibirato nambaye barabitwara baramboha amaguru n'amaboko bagira banyice niho rero hariho kuko baraniga urukonda rukarekera aho urumva ko nayo ndazira inoti yanje ege no turayiziramuze hanyuma icyo gihe rero icyo gihe Imana abo bantu baraharira mu Giswahili ngo ivi ujama tumuue
abandi ati jamaa kwa vile ni Murundi hatuna haja ya kumuua make hawezi kutoa ripoti mahali popote. Umva bavuga ati nta kamaro ko kumwica kukuyu nubwo twomwambura tugataha nta amaze zo gutanga raporo ko yoba yambuwe. Icyo gihe nuko byagenze baca bamba amaguru n'amaboko baca baja kunjyamika katika kundi la siafu. Katika kundi la siafu itujya n'intotsi banjyamitse mu guri rw'intotsi. Amazi ya Victoria yankubitirako nkayumva ko bace bamboha mu maso barapfunga baca bana ku kiyaga nahakuwe n'umukecuru yaraje kuharimira. Ni bace yambohora arambwira ati mwana arampoza uravyeyi araguhoza ati ebo angalia walipokurarisha Imana niyo yagufashije kubukiriho. Baca barero aranjana no mu ikaburimbi aranyerekereza ahantu shobora gufasha kusaba ubufasha. Rero icyo gihe umba ndasimbutse urupfu mugabo mumva ko nasimbutse urupfu narifise imitahe ibiri nanayiciyemo kabiri. Icyo gihe rero nca ndagaruka i Burundi, garutse i Burundi cafata wa mutahe wundi wa kabiri niho naciye subira shira mu ibarabara miliyoni 3. Rero kuva icyo gihe mu 2007 gushika ubu ndiko ndakora business neza. Mbere novuga ko guhera mu 2002 ndose umutahe w'6,000 kugeza ubu niugejeje burya hari ikibazo nashaka guherako. Uno munsi twahamagaye umukuru w'abadandaza mu gisagara cya Ngozi cyangwa mu ntara ya Ngozi, mbega babisigura ko ari gusumbya amafaranga abandi badandaza? Oya kugira bagutore oya ntigisigura icyo, ahubwo je nibaza itogwa burya gutogwa ni Mwenyezi Mungu. Urashobora kuba uri ureha, urabona wewe kuntu ureha ubu uri umujeshi jeshi urakomanda abantu bagusumbye uburebure, urakomanda n'abagusumbye ubutunzi. Rero kuba ntwara abagwiza tunga mu ntara ya Ngozi suko ndabasumbya ubutunzi, ahubwo ni Imana yararavye ati wewe uragomwe kugira utuje imbere kuko ndari hariho abanyoboka bafise amafaranga menshi kandi ntibansuzugura ngo nuko ngo basumbye ubutunzi. Oya baranyubahira iryo teka Imana yanteye. Ikindi kibazo nari nimvuye ko nari guherako kugira tumenye ingene umuntu atera imbere, tumenye n'iryo banga ryo kudandaza. Nari kubaza ati uno munsi najabu afise amafaranga angana gute kugira ngo twumve iyo wavuye naho ngezo no munsi. Nakubwiye yuko icyo gihe natanguje 6,000 na ucubibona nambaye ikirato cy'ibihumbi iki ni kiri munsi ya 200. Urumva ko amafaranga ndayafise nayo nta kindi nacyo ndafise ahomba. Inzu nayikuye mu ibyo 6,000 wabonye no ngaha mwanyakiriye ndi mu patiri ryanje. Cyumva yuko amafaranga ndayafise najya nyene kuko sindavuye igitigiri boco hano hava ndaguhenda kuko harimo ya banki. Mu byo dukora turagenda banki kaduha amafaranga wewe mu bisanzwe umudandaza arakora mugo hari igihe acaba umukozi wa banki kuko amafaranga yose dutunze na ya leta. Rero ubu ndafise imodoka, ndafise n'umugore n'abana kandi abo bana bariga nkabarihira minerval. Ubutunzi n'ubwo muzehe ndafise ni telefone y'imiliyoni nka 4. None nimva ko byabaye ibintu bimeze neza n'amavuta. Hanyuma hariho ikibazo nyene gikomeye twavuze ati mbega kudandaza gucuruza nibanga, nico kibazo twashimikiyeko.
byo watubwiye byose wagiye uracamo mbega ibanga nirihe kugira umuntu ashobore kuba umudandaza w'ukuri? Ibanga ry'urudandazwa kugira uwe umudandaza w'ukuri, ibanga ririmwo nuko icyambere nuko ushira umutima ukavuga ati jewe ngiye gukora iki. Rero urudandaza twogwita nk'ishuri. None uyu mwigeme ndazi ageze muri kaminuza. Keze muri kaminuza yatanguye mu wa mbere. Ibanga rero dukoresha muri business ni narijya banga riri mu bumenyi bw'ishure, kuko nakubwiye iyo ugiye kudandaza wewe uravuga uti je ngiye kudandaza kugira ngo nzotere imbere mu rudandaza rwanje. Mu icyo gihe ibanga ririmo wirinda kubangikanya ubwo rudandazwa n'ibindi bintu byo gufyinata. Nakuvuga iki? Ibyo gufyina ntujamo. Ugiye muri business, genda muri business, ntuhendwe n'uriya ngo amafaranga uzurayanjanjwa ko uyatanga kumengo ni biharage. Ico ngende ndashaka ko tugihagarara. Abadandaza kenshi babita ingumyi. None biterwa n'iki ko mudandaza kugira ngo amafaranga yiwe bigorana ni kubiri? Ifaranga riva kure kandi urabizi yuko na business twatuko turakora. None jewe umutahe nabwiyo nawukuye. Mugabo ubu ndiko ndakorera mu gihugu. Umva umutahe no narondeye. Mugabo nubwo nawurondeye ibidandazo byose nzodandaza kudandaza tegeza kuzorihamo amakori. None urumva ko leta iragukeneye ku ikori. Rero ibyo byo kwanjanjwa guze gufyinata kwihera, uzi ko na leta irikeneye kugira utange amakori igihugu gitera imbere. Urakora neza ukumva ati jewe ndiko ndakora kugira ngo sinsesagure, nisesagura nzohava mpomba, kandi mpomvye umuryango uzobuhombye n'igihugu hega cyo gihombe. Ego umudandaza ahombye n'igihugu cyo gihombe. Ya makori nazo kuboneka. Hari ikindi wavuze ati umuntu aduzwa n'uwundi. Ivyo byo niryo bari banga umudandaza kugira agere kure. Uri gati kawa gatse ukunda yuko ugera kure. Mbo ikintu cya mbere kuronka umutahe utegerezwa ngiye kurondera iki kugira nzogere kuri iki. Rero iyo ujya mutahe wawe uri kuri sununura harabandi baza kugira ngo bagukwege bagusova rero harabagenze ushaka kubwira ati ndakuzaniye umuzigo dandaza uzonsubiza amahera yanje. Iyo rero akuzaniye ivyo bidandazwa ugaca ushaka kubitwara byose ntumusubize nayo amafaranga yiwiwe, confiance ya business iragiye gutera imbere bizokugora. Rero muri business urazamugwa n'abandi, urazamugwa na banke kubera ko wamaze kuba umwizigirwa. Banki iguhaye amahera iguhaye miliyoni dufate 10 zingurane, hariho inyungu nabo bakenerako. Rero utegeza uzogwana inyungu za banki n'inyungu ziwawe. Uci ufata amahera ya banki nayo ego bayagoye watanze ingwati, mugabo uci uyafata ukazurishura nabi banki, ukayishura nabi. Niba mwavuganye ko uzoyishura mu mwaka, urashaka kuzura baha duke ngo uzobishure mu myaka ibiri. Urumva n'ingwate baba bayifise, mugabo ntibashima kugumana ijya ngwate, ahubwo bashima ko mwokorana ivya mbere bihere uyishure neza bongere bakungere n'ayandi. Rero business ukumva ko niba ugiye muri business genda muri business nyene uyikore uzi kugiye gukora kugira utere imbere, uteze imbere umuryango, uteze imbere n'igihugu. Ego ikindi wavuze ati je nahereye kuja kurima kuri gukota aho ndakwedere wahereye kurimira abantu, wabanje kuja kurimira umuntu uraronka amahera yo kuja gukota iwawe. None umudandaza imisi yose kugira ngo aduge agire ahashaka atigezwa guhera kubusa. Nk'ubu wewe umuvyeyi wawe yarakwimya amahera, ubundi umuvyeyi umuyore miliyoni 2 niyo tera imbere. Arashobora gutera imbere, arashobora gutera imbere iyo afise umugambi.
kuko amafaranga mbere je ndagira ndakubwire aratera imbere iyo ayo mafaranga ayasavye agiye kuyakoresha icyo yayasabiye. Gutera imbere biranyaruka. Wewe abahiye ahishije mba ariko bivuga mu Kirundi, wewe urarosa umuntu aguha umutahe, ahubwo ko aguhaye umutahe cukorana inguvu kugira ngo mbere wa mutahe aguhaye uzonatera imbere wongere unamusubize no mutahe. Rero hariho n'abandi dutangura kwisha nk'umwana wanje ntashobora gutanga nko natanguye. Nibyo rero tubwira abana, umwana wanje ndamubwira ati wa mwana we sinipfuza kuzotangura nkuko je natanguye. Urabo banje kurimira abantu. Natanguye mu buzima bugoye. Rero ko Imana yadufashije ubwo buzima bugoye natanguriyemo nariko ndagucira isemwe. Rero ejo ndiko ndakwigisha ntitwiga kugira ngo tuzobe ba perezida. Cya kibanza ni kimwe. Ntitwiga kugira ngo tuzobe babura amatari. Turiga aha kwishuri turiko turiga ubumenyi. Ubwo bumenyi y'uburose utegerezwa kuzoca ubwo bumenyi nyene warose ku ntebe y'ishuri ubukoreshe wishakemo igisubizo, na cyane ko ubugiye muri business ufise n'ubumenyi mu mutwe. Nibijanye waramaze kumenya neza gukora. Je nakubwiye ko nahereye kurima ndarimira umuntu, sivyo? Uyu nawe yahereye ku ishuri. Erega nico kimwe. Urumva je nahereye kurima kwa kwishuri ryari ryase. Uyu nawe yahereye ku ishuri. Ishure rero numusingi wo ku umushinge uko we watanguye. Hari igihe nanje ariko natanguye. Je natanguye ndimira umuntu. Nawatanguye igihugu kiriko kiramuha ubumenyi. Ubwo bumenyi razogenda bukebuka here mu wa mbere aduge amare primary school aje secondary school hama aje muri kaminuza ayihenure. Suvuga kazoca ava muri kaminuza aja kuba igikingwa w'igiki, ahubwo ashobora kuheza iyo kaminuza hagaca haba insahirizo mbere abajeni b'umuranyasha mwasha mwavutse neza no kuri kw'Imana. Abajeni bubu nibaruza amafaranga nkayo. Abajeni bubu mbere y'umujeni je nabambwira abana banje umujeni azovuga ko yabuze amafaranga yo gukoresha bashatse ivyo oya nkabi wawe urumva bazokoresha yiwawe. Turafise nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yarabitanguje aravuga ati rero aba bajeni ko bamaze amashuri mufi ugwaruka rufise banki ugwaruka rufise nyambari za payeje genda musaba amafaranga. Ubu ufise umugambo cugenda bakakudida inoti. Jewe nabwiye ko nahereye mu kurima bo baca bakudida. Wewe jana umugambi excellence yarabiteguye neza ucugenda ugajana umugambi muri za payeje bagaca kumenamwe amamiliyoni ubashurangura kwikirira. Nivyo rero nako navuga ati mu abana mwe twebwe ntitwipfuza ko uko twatanguye namwe ariko mutangura. Oya igihugu reka tubandanye. Ndazi abandi bose barafise ibibazo bashaka kubaza canke barafise intererano. Jewe ndashaka kuvuga utuntu tubiri. Icambere nuko umuntu agira intambamyi zitandukanye mu buzima bwa misi yose. Abadandaza ingora umuntu agomba kuzobijamo avuga ati iyi ntaravye nabi canke tuzohangana mpaka ndaritsinda. Ingorane abadandaza tukunda kugira nakubwiye yuko uri mu rudandazwa uri kurategura kazoza rero iyo uriko uradandaza nakubwiye hari abagenda Karofani yaratanguye aradandaza. Ubu hariho ari Karofani nawe yaciye yakira kwa rudandaza rwase ariko ararukomeza. Rero ingorane rero tugira muri business twe turashobora gutangura business ugatangura business bikugoye
ukagenda uradandaza ugenda utera imbere hari igihe bishika bivana n'ibihe ugasanga rwa rudandaza rwawe rwose wari kurakora rwarifuza umuntu arasaza cyo tuma rero iyo uri uradandaza mugabo ukabuzi yuko hari imyaka uzoshikamo utazodandaza rero ni miyo ntumbero abadandaza bamaze kubimenya neza baca bagira icyo bita amasosiyete aricyo nonatumirira abantu bose bashaka kuja mu rudandazo urudandaza rwiza ugira sosiyete dufate nk'akarorero uragize sosiyete urashizeho nka Urakira business company iyo rero nk'iyo Urakira business company uca utegura abana bawe ukabumvisha ko iyo business company ni sosiyete rero abo bana bawe bose nta muntu aza ngo ni ivyanje ahubwo n'abo bana bawe kugira urudandazo rwa rubandanye rutera imbere ukaruduza iyo sosiyete ukayikomeza umaze kuyikomeza ugategura abana bawe ko n'ubuzorongora azokora muri iyo sosiyete icyo gihe niho rero ubona amasosiyete y'Abarabu canke Abahinde bibandanya ari sheni ugasanga business zabo zimaze imyaka nenda rudi batarahomba ibi rero badutumirira ivy'amakoperative ibiki nivyo baba bashaka kugira ngo wa muntu yatangura kudandaza ahereye ku busa akaduga akagera ku rwego rukomeye vya bintu ntibize vyifute bize bibandanye abana bazoze bazi ko bakoreye sosiyete bataje kugabura umugambi wa sosiyete bataje kugabura umugabane wa sosiyete niko rero urudandazwa usanga ruriko ruratera ruja imbere ikibazo kiri ngaho nyene ku ngorane ziba kugira ngo usange urudandazwa uko wagwimviriye atariko rugenda ca dufatira akarorero ku bana b'abadandaza abana bavuka ku badandaza kenshi turabibona base babo batakihari ugasanga ivyo bari bafise uwo muntu yarafise izina rikomeye abana biwe ntibabandanije nkuko nyene ubwo rudandazo rwatangwa mbere ruranazimangana gusa bavuga ngo bajya abana ngo baramu bosi yitwa naka mugabo bobo barasubiye inyuma mbere kubera iki abana b'abadandaza kenshi sinovuga ngo kenshi kuko nta biharuro nakoze mugabo usanga batateye imbere nkuko umuvyeyi aba yari yarateye imbere ni cya kintu navuga ni ukutamenya kw'abana turashobora kuba turiko turadandaza jewe ndafise ibanga ry'urudandazo cyo bituma rero mbere abadandaza bose tubatumirira ko iryo banga ry'urudandazo kuza bagibira n'abana babo kuko nk'ubu je ndashobora kwitaba Imana fise amahoteli nk'atatu mu gisagara mbere ugasanga mw'icyo gihe mu hoteli nta n'ideni rya banki visi mugo kubera ko babana badashaka kwishakamo igisubizo ahubwo hari abana badashaka kurondera ahubwo bashaka ko n'ivyo abavyeyi babo basize baca bashaka kubigabura hajya iyo babigabuye dufate fise nk'abana batanu harimo umushobora kugabura akabandanya bikora agatera imbere n'uyundi mugabura mushobora guca mugira uwo mugabane agaca yajya akajana mu buhumbu ibiyoga ibiki n'ibicyo nagwaruka rwacu ubusanga umwana w'imyaka 16 ariko aranywa saporo ariko aranwa ibiyayura mu mutwe ariko aranwa ibintu biteye ubwoba hano usanga yarongoye n'usanga yatewe umugore diregiti rero hariho abantu bakunda guca umugani ati burya umugabo arashobora gusiga umwana w'umusega ivyo birashoboka uburyo yavuze ngo umugabo aravyara imbwa ivyo birashoboka rero abana rero iyo babadandaza igituma bakunda kugira izo ngorane bagira izo ngorane numva ntibashaka kwishakamo igisubizo wabona ati jewe nzojya byatunga papa yarondeye hakwiyumvira ko
yozorondera ivyiwe kugira ngo bize bimuteze imbere, ahubwo azosahirize na rya tunga rya se yasiga. Ko mu bisanzwe nk'abana ba boss iyo base bapfuye nibo bategerezwa kuba abantu bakomeye, mu gusanga kenshi aro biciye ibirara, inzoga nyinshi, abakobwa benshi. Rero icyo komeza icyo kintu nuko hoba ibyo bijya bintu baduhimiriza ati mugira amasosiyete. Buya nicyo cyonyene gikomeye kituma, kuko societe je ntwavyara Imana nashizeho Urakira business company. Abo bana banje bose bategezwa kuzoca bakorera societe Urakira business company. Icyo gihe rero iyo bimeze uko nta bantu baza kugabura umugabane. Oya, none ucuraba nk'izi nk'aya amasosiyete akomeye nk'izo za Fomi, hajya ijya ni societe, ijya societe nta muntu nta mwana azoza ngo aje kugabura umugabo. Oya, ahubwo bajya n'abana bo mw'ijya societe bavuka kuwashinze ijya societe, ahubwo baba bakozi bijya societe. Icyo gihe rero iryo zina ubwo butunzi isi zorinda ihenuka budafutanganya. Rero twebwe aho biza gufutanganira, twebwe ubu ndashobora kuba ifise inzu mbamo mugiri muri banki, umwana ndamusize hakugwana kandi ndamusigiye umutahe, hakugwana kugira ngo nayanza azoyikure muri banki, ahubwo agwana ayigurisha kugira ngo banki itwara ayarasigaye nabo basigana n'utuntu bace baza kugabura bityo yacacika imihimbiri. Ariko baravuga yuko kandi abana banyu mu babanira mu bw'abadandaza akura amahera yabona mugabo atari bukore ko bikamutera guhahamuka. Je nibaza ko si bose ariko n'uwo bigira uko vyiza yo bireka. Ahubwo umwana iyo wamusize ku ishuri uramwereka ati mwana banza wige. Iyo hageze hajya mu biruhuko by'abanyeshuri bagiye mu biruhuko, ahubwo ucumuza najya muri business kugira ngo umumenyereze rwa rudandaza. Ko ni muri icyo gihe iyo we washaje ahubwo ni waca bandanya urudandazo. Ariko haro n'abandi bana bafise imitima sinzi nubwo wohera ku wa mbere umwerekereza atavyumva. Mugo vy'ukuri abana bacu twategerezwa niba ari kwishura ikintu cya mbere mwigishe yige, abikunde yige. Iyo rero yize ukamwerekera muri business, kuko abana turabigisha, umwana umwigisha uramutegwa ngo ati uri kuriga mugabo nturi kuriga kugira ngo uheze leta guhakaze, ahubwo ni wige uhejeje kwiga uce wishakamo inyishu. Rero abana baba bosi igituma hari abagira ivyo mugabo no hanura yuko umwana avuga ko mu bosi ne wo mwigisha mugabo ukazora nabandanya umwerekereza n'ivyo urimwo kugira ngo umwumvishe yuko mu gihe wewe muvyeyi utazobuhari yozokomeza akabandanya urudandaza. Reka tumira amateka toyi hari baduhaye abandi akanya kugira ngo arofise cy'abaca kibaze arofise cyashikiriza gishikirize intererano. Murumva yuko ikiyago cyaryoshye mu by'ukuri. Hari ibanga nyine amabanga menshi twogiye turumva mu bijyanye n'urudandazwa, cyane cyane yuko utubwiye ibyo wewe nyene wabayemo atari ibyo wumvise, ari ibyo witanguriye wowe kuva mu ntango gushika aho ugeze no munsi. None rero bagenzi akanya ni gwaye ufise icyabaza intererano, yego karibu.